umbajije ati none mbega nkuwo vyigana vyakiriye gute nkibibona voilà nayifashe ibisanzwe ko bwa mbere urubuga rwa Chimamanda ndarukurikiranye imyaka myinshi cyane yego utakuzi niwe havabazwa n'ivyo wandika kuba turazi ko urubuga rwawe nubwo ibinyoma no gurusaku ati kubwo ivyo rero ukeneye gushigikirwa baza gushigikira kwe uyu mugabo je muri make sinza kugaruka cyane kuvyo yanditse kuko muri make ari ku kazi jewe narigeze gukurikirana nsanga hari imanza nyinshi cyane gose zijanye n'ibi hanyuma no kuvuga ngo hari habo biba bagashima Imana yego bivanye nuko uri kuraraba mwa kino gihe nkubu hirya yejo hari umugore yateye uyu mugabo wiwe acarapfa hari umugabo ahiyo aheruka gushira umugozi mwizosi kubera yari cyaha nariyumvira ibibazo ariko arabana mu n'umugore abamanitse umugozi ku kiraro ku mugogo acare nena bamusanze mu gatondo yenena na haruguru nyene ngaharuguru gateye mu gatondo ivyo yavuze biri byo nuko kugendana nabo bagore bataye abagabo ni ikintu nigeze kumuhanura najewe kenshi cyane kiramunanira hariho abantu ushobora kubona ati abantu bo inshuti z'umugore wanje hanyuma yego byarashitsarangishira ati je wese uzumitiramwe abagenzi mbwa ati kumena kubira ntango uburenganzira mbwa ati okay ivyo muzohurira navyo rero ivyo je ntibizoba bindaba ivyo ko hari abagore bajanye bavanye mu rushengero kubera ko ivyibitangaza twe kuri eglise wacu bijya bagira ngo vyashibarararara uzanye ivyo banza kujana nyuma kwikomeza uvuga mu zindi gusuzuma hanyuma bakaraba yuko kwije neza basanze udakwije go out haragira akagwi k'abakenyezi bameze ubu barahinduye bace bagira nishira hamwe cyo n'indaba kugwara ngo kugira umuntu aragwara navuze ko n'umuntu ngwaye kuko abaganga byari ivy'imyaka n'iyindi barihangana bada kunihorora byo nibisanzwe hama abanye navyo kandi nakubwiye ko maze guhamba benshi nibisanzwe ariko ingwara yawe nimba atari bangaye bafite ni isano na bino Chimamanda ariko no bimenya ko nabaganga ntibazi iyo ngwara yari aho maze kwipimisha boza abatanzania abaye nahe waza nagiye mu Burundi abapimologe nagiye ko bose nta numwe yigeze atora ingwara yari ntabyo nafashe bana ngo mu mitingo y'ikirundi w'iki ndashobora kuticwa n'ingwara wanashaka azicwa n'ibindi bigahera nyene byo nyene bikijana poko Renine no musi ali single ni single man yibana wenyene ntabana n'umugore yarahukanye pourquoi je me suis marié je kubindaba moi je ne regrette rien afite umugore mubi cyane yitwa Xantipe umugore ashaka kumusanga ariko aratanga inyigisho mu bantu akamuswa ko indobo y'umwanda mukuru mana pano umwanda bisanzwe hani yarara mwana mukuru yavuze ati uko biri kose ni mwubake kuko niwagira icensi ukaronka umugore mwiza muzo bakajya ga paradizo mva kavuga muri bibiliya ni waronka mubi naho nawe nazokubera ikigwa azokongereza ubwenge hamwe umufilozofa akomeye nkanje genda gute wa mugabo yigishije abantu amamiliyoni n'amamiliyoni relationship counselor umwigisha w'urukundo atanga impanuro akubakingo ibihumbi n'ibihumbi ariko we yagera kugwiwe rumwe rukamunanira genda gute wa mugabo yigishije abantu amamiliyoni n'amamiliyoni relationship counselor umwigisha w'urukundo atanga impanuro akubakingo ibihumbi n'ibihumbi ariko we yagera kugwiwe rumwe rukamunanira Diko Entertainment ndabaramukije aho muri hose ku mpande zine z'isi nizera yuko muguwe neza natwe turashima tunaboneraho kubashimira kandi ku rukundo mutwereka buri munsi kubana natwe mu biganiro byinshi bitandukanye cyane bya biganiro byubaka bya bindi ukurikira ugakuramwe inyigisho bya biganiro bikwentertaininga bikagusigira n'ikindi cigwa c'ubuzima mu mabize kubimenyera ino ni Diko Entertainment for sure jewe ndi wa muhungu wanyu ndi kuriyo Leonce the son of God Dr. of Love aka Diko aka D Ambassador ndabashimire ubugira kandi ndabahe nikaze mwa kino kiganiro tugiye gukorana uno munsi nibaza yuko namateka kandi birahimbaye kwakira umuntu tugiye kuyaga nawe akanya katari gato benshi mumaze kumumenyera numwe mu bantu bubatse izina mu bijanye na communication ariko kandi uno numumenyesha makuru yabigize umwuga anayimaze mwigihe yitwa Renine Manariyo ariko kandi kundi ruhande ni umutherapist ni relationship counselor
nibaza yuko uruhande runini dusa no kuyaga ari ico kintu mpereje kutura kwakiriye Bwana Legend. Asante sana. Ndabishimiye Bwana Diko. Ngume kwa chama ngo ni Diko Entertainment. Ako bakongeza ko bashatse kuvuga hano hantu tugiye kuvugira. Naiko kandi ko babaye bukanazire ubundi uje je nitwa Leonce. Ahandi ngo ni Dosoni. Ahandi ngo ni Dosoni. Noje mungu yavuga ngo Dosoni yagiye sinkimubona. Ngira yagiye akunda ko bari hanze kenshi. Namuheruka ari mbe yari Gicu FM yarindi. Gicu FM Ismail Steve. Nakunda kuvuga ko kantu. So turakwakiriye uguwe neza ku rundi ruhande. Ku ruhande rumwe nguwe neza, urundi ruhande si sawa kubera ko bone bisanzwe mugabo banzigiye kirekire cyane. Amagara nkitse mugabo nibisanzwe niko bimeze mu buzima. Nagifise intango kitagira niherezo hafi imyaka 5 ntari sawa mugabo. Imyaka 5 ko abantu batigeze babimenya bagoma babona umeze neza ushining ibe ku maradi bigano birakogwa niko akundi hirya no hino uri no mu businessman urakora bigakunda ucumenga abantu ntibo bibona vuba byoroshe. Cyasavye uburyo bwinshi burengeye ubwo ndondera kubera ko muri no gushimira uwo bita Tarsis Minani. Wow. Numugabo wa Wemanela yaramfashe mu mugongo cyane n'uwo bita na Deje Esperance ari muri Etats-Unis. Wow. Baramfashe mu mugongo kugira ngo nshobore kuronka imiti ikomeye ivuye hanze nshobora kumfasha kugira ngo nshobore kubandanya akazi kanje neza. Ni kuvuga yuko ni bisanzwe rero ndashobora gukora nkagenda nkabandanya. Urumva iyo myaka si mike urumva amaze kuja guhamba benshi. Mu myaka 5 ni tumaze gukubitiranwa bira bibanza kenshi ariko imyaka 5 nico kintu kirakomeye kweri. Ubundi hari undi musore bavuze amaze imyaka myinshi ku kidengeri imyaka 38 akwaye. Yego. Saje hari cyo ntaratahura ingene yajya kandi atamuje abantu yamugarukirako. Ujyo manu ziko ikintu uvuze kiri philosophique. Bibiliya ivuga ko yamaze imyaka 38 ku kidengeri cy'amazi umva ni nkuko yari nyakamwe urabyo. Nyakamwe ko arabuze umujama mushira mu ayo mazi kugira kire. Hanyuma rumva abuze umushira mu mazi ntiyarikoronka no kumuhidame. Hajya erega sinye nabitahuye. Yamaze iyo myaka kubera yabuze umwinikamo. Yaramumwinika yabataje. Mugararindira. Yesu wenyine aramubwira ati mu nyuma Yesu ni waje aravuga ati we vipi? Salama bimeze gute tigende sawa gusa nyene yabuze ubundi asari ha Paul sinzi ko ugende kinkoreye ko ti wa happy ahubwo haguruka wewe ico mukitse. Asharacho mukareye. Ariko nyene ako kantu wibajije iyo myaka yose ko umuntu kugira abeho afungura yaratunzwe n'iki? Ni inyigisho yo kugira ngo twumve yuko ibibazo byose umuntu yocamwo. Yego. No kuvuga yuko si byiza ko wizera ngo abantu bazohava bahaca ngo abari bazogufasha ariko no kurindira Imana yawe no kurindira Yesu Kristo kugira ngo agufashe wenyine kugira ngo ikigeragezo urimo gishobore guhera. Ni icigisho mu bisanzwe ahandi ho imyaka 38 atajyaga man. Biragoye. Azava tubwira ko yagaburirwa na mpwemu yera. Ako mpwemu yera tuba tumugendana ariko tukaja no kurondera agendera mu bantu. Agendera mu bantu? Ni mpamvu tuvyuka umuntu akaja gusuma akagura umucera akagura ifu niki kandi murimo kubera ko Imana irazi yuko umubiri wacu utegeza kubakwa n'ibiteko apana amatafari. So twihuse cyane urambabarira ibi bintu ntabwo je nigeze nimvira ko byoza mu binyamakuru muge impamvu nabonye bitegerezwa kuza niyahe nuko wewe usanzwe uri umuntu w'abantu. Akazi ukora n'umundi kari imbere y'abantu ukavuga ibintu n'inyigisho ziza kubaka abantu na cyane ko wamenyekanye cyane nk'umuterapist canke umuntu yagiye rigisha tanga inyigisho nyinshi biciye mu rukundo mu vyingo n'imiryango na bikahura na kakano gace ariko vango muremesha kiyaga ariko wewe urengeye ico kintu. Abadukurikiye mudufashe kubera ko kubisoma bishobora kuntwara umwanya munini munyemere ndabibashiriremmo ndashiramwo screenshot y'ibyo Chimamanda Moses yagiye arandika hanyuma turagaruka mu nyuma tubandanya na Renine Manariyo. Diko Entertainment. Hakiri mu gatondo ka kare. Yego. Umuntu yabino bikira nkamubwira ati bana mumfashe jewe ndafise ibindi ndiko ndakora. Nta mwanya mfise gute. Ngira n'abantu batari bakimvugisha baravuye barasubira baramvugisha. Gushika naho mbaza ati none.
umusore korona nimero yanje kubera ibiyinya mubonye ngaha ati bije mbona mwe ngo ikintu gisanzwe anyway umbajije ati none mbega nk'uwo vyiga navyakiriye gute nkibibona voilà nayifashe ibisanzwe ko bwa mbere urubuga rwa Chimamanda ndarukurikiranye imyaka myinshi cyane yego hampande yo kuba ndarukurikiranye igihe kirekire Chimamanda turavugana twaratuvugana hari igihe bimbona nyandikiye canke je nkamwandikira VP nkagira commentaire muri ntuze kuri page yiwe nibi vyanditse ico nakoze nacenge ndakuraba muri link bandugikiye yego hama ndaje naje nacengira commentaire nawe waragishize ko commentaire yagiye nayo iyo commentaire yaronse ma commentaire nariko ndaraba imaze kuja ko izindi commentaire inyuma yayo sase nkane commentaire nakurikiye na like menshi bisigura ngo navuze ati utakuzi niwe havabazwa nivyo wandika kuri turazi kuvuga gwawe nubwo ibinyoma no gurusako ati kubwo ivyo rero ukene gushigikira bazo gushigikira kwe tuzo gushigikira uravyumva okay nukuvuga bwa mbere wambwiye wavuze yuko wiravye yatanguje ama emoji yo gutwenga yo gutwenga aje emoji zo gutwenga zisigura iki gutwenga mba numva ari gutwenga nyene biterwa n'ahantu twenze nico twenze mugabo nk'ubu je mvuze ngo nk'ubu novuga ati ndagukunda ati ndabigereka kwa gatwengo kenshi iryo jambo mvuze rishobora kwitwa iryo navuganya gahemo canke bikikwe ko ndariciye amazi atabushinga ntaye bw'ikirenga burimo nivyo bintu bibiri ndiko ndumva uyu mugabo je muri make sinza kugaruka cyane kuvyo yanditse kuko muri make ari ku kazi kuba mukurikirana araposta cyane navuga ko ari ni diri yiwe hanyuma rero no kuvuga yuko ntuzosanga agiye kuraba Mathias hariya mu cankuzo ngo amwandikeko nazogenda kuraba ubundi muntu yibereye hiyo mucendajuru ngo amwandikeko oya arafisa haronderera kandi biba byose simaka kwaca vyandika ivyo yanditse ngo byarabaye nubwo vyo bavyo nibaza ko atanzu yo atantama yo bayurinzu irimwo nibaza ko ataba ari wo wa mbere jewe narigeze gukurikirana nsanga hari manza nyinshi cyane gose zijaye nibi hanyuma no kuvuga ngo hari habo biba bagashima Imana bivanye nuko uri kuraraba mwa kino gihe nkubu hirya yeje hari umugore yateye uyu mugabo wiwe acarapfa hari umugabo ahiyo aheruka gushira umugozi mwizosi kubera yari cyaha nariyumvira ibibazo ariko arabanamo n'umugore abamanitse umugozi ku kiraro ku mugogo acare nena bamusanze mu gatondo yenena na haruguru nyene ngaharuguru gateye mu gatondo asiga yanditse baro watinda ruhutse ibibazo by'umugore abo gusa abantu babikurikiranye bare babona ingene abayeho anyway hanyuma sivyo gusa n'amaka menshi hariho amaka menshi mura nakira yibi burya urinze ubona ivyo byose ivyo yanditse bishitse hari ivyo yavuzemwo biri byo hari ivyo yavuze bitari byo kuko nashobora kuvuga ibintu bibera mu nzu y'umuntu utayibamwo atari ntumwa yawe irimwo ngo ntibararana ngo ageze ngo Maria mariage itegeko rari kuri eglise baragize mariage tuza kuja gusenga ni itegeko donc bisigura burako 9h muri eglise hanyuma tuva muri eglise urabizi ubu ufise abashitsi nkaje urumva nakiriye abantu ndabona naho ndabicarika bwakeye ivyo byarabibaye oya nawe arashira mu ndenza rugero nawe nubwo wabarawukanye ntiwawukanye uri kurayiraba uri umuntu aciye ubwenge uri kuranaliza ibingo bya hwa ngo kwiki ko ari comedy kameme no kuryosha inkuru sometimes nyene araryosha inkuru namuzi nawe nyene agiye kuraba amajambo yandika sino hava namwinjira mu kazi kiwe ni afite umuntu afise ukuntu abaremwe arafise uburyo abaremwe kandi uko abaremwe si vyiza kwinjirira umuntu kungene abasanzwe aremwe kubera ko ari byo nayo muha amahoro kumureka bikamuha amahoro je no hano n'abandi bantu arabusanga bapanitse bahangayitse ngo je ngo no mufata ngo je no gira ikindi buri kurihenda kameme buri kurihenda nico gituma umuntu ahisemwo ikintu uramureka je niko meze mu buzima niba uvuze ati n'umwana avuze ati mpisemo gukora kwibuji ndakureka ati korako ni washa kazi yako wenye muvuze ati jewe ico mbona cyo mbera neza nuko ngenda kuyerera nkazotaha saa 8 y'ijoro go nukuvuga ko jewe umuntu wari we wese umuha uburenganzira ndagu uburenganzira bwose we bwiwawe purvike ubwo burenganzira bwawe utaza gutusha amagara yiwanje nubwo bwo kono nibindi mbwo biza gutusha amagara yiwanje aho turiruka vrema nivyo kuvuga ngo ivyubahiro je nta muntu yonkura kwicubahiro oya ariko rero wa mugabo we navuze ngo bino ndiko ndabisoma nagize ubwoba yavuze byinshi kandi nkunze ikintu uvuze ati hari byo yavuze ari byo avyo yavuze ari ububeshi nubwo ari byinshi nikihe yavuze arico nihe yabeshe ivyo beshi nabikubwiye ivyo yavuze biri byo nuko kugendana nabo bagore bataye abagabo ni ikintu nigeze kumuhanura najewe kenshi cyane
kiramunanira hariho abantu ushobora kubona ati abantu bo inshuti z'umugore wanje hanyuma yego byarashitsarangishije ati je wese uzumitiramwe abagenzi mbwa ati kumena kubira ntango uburenganzira mbwa ati okay ivyo muzohurira navyo rero ivyo je ntibizoba bindaho ivyo ko hariho abagore bajanye bavanye mu rushengero kubera ko ivyibitangaza twe kuri eglise wacu bijya bagira ngo vyashibarararara uzanye ivyo banza kujana nyuma kwikomeza uvuga mu zindi baragusuzuma hanyuma bakaraba yuko kwije neza basanze udakwije go out haraje akagwi k'abakenyezi bameze ubu barahinduye bacibagira nishira hamwe cyo ntibindaba ivyo ntibindaba ko je ndasenga mpeje gusenga ca nta Petero ari mu vyeje mu ishengero ceka mugabo ivyo byarabaye mbona hari abo wasanga ariko barajugumira mu isengero mu nyuma rero ivyo kubera ko twe bishop atavyemera barabaye nk'abahangana na bishop bahangana ku mastati habibona hari wasanga bariko baragwanya doctrine y'ishengero mu nyuma rero barakoma arakagwi k'abakenyezi benshi baca baragenda ngo bagiye kugira irindi shengero sinzi ko ari shengero cyaje bagize mugo nabone mu domengo bamwe basengera iyo abandi basengera ivyo byose nkurikirana mu sanzwe babindaba nawe yaragiyemwo hanyuma ndavuga ati ivyo ntibindaba mu nyuma nkumva wasengera iyo asengera iyo mu amusengera jewe nk'ivyo ntumbaza cyangwa ivyo ngo vy'uburago ni iki simvuze gusinoja gukara ndagenda mugabo je haraho ngenda ngiye hori mwese nsubire bivanye no kungene ko je ndasuzuma ujye hamwe n'ibishobo je kugira ngo rebo shera ka baba yoya ivyo nibinkangaje hafi ndagusuzuma nkaraba kuri we kuko je nanje ndasenga nagira nawe uragero ukavuga mu zindi ndimi ngo imana yako ngwiki oya imana je turavugana mu nzozi irashobora no kungera naho mba nibere kuri vora ndiko ndagenda ashobora kumbwira nkumva bien ni nkuko ushobora kuba uri ahantu nyene poje uri kuramedita imana ikakuganiriza nipo ikigenda cemera cyane gose mugabo biragoye ko uza umbwira ngo imana intumye ngo ndakubwire ngo bisaba ko nanje ngenda nkasenga iryo jwi y'imana nanje ntaryumvise kuvuga ko kiba ari kinyoma we yagutumye nkandi daboro we niwe yemera gusumba ko je nyemera oya irakwishikirira naze yuko imana ishobora gutuma umuntu ikagutuma umuntu kuri wewe mugabo yego ndashobora kukumviriza mugabo birasa ko nanje maza gusenga nje mvuga ati 100% ndavose hama ivyo bindi navyo yagiye avuga ngo bukeye ngo bwa mariage ngo bingire ngo kwa bikini biki byose sivyo hariho ibindi yavuze ubona ko ari ibintu biri contradictoire ngo nta busambo namuzimwo ngo nta naho ndabumwumvamwo agaca garukana munsi ngo ivy'amavoka wivyo wumva wewe bijanye voilà yego yavuze ngo yuko ngo nawe ngo akavoka ngo nikakugwa nabi ariko rero hejuru naho yavuze ngo iki yari yavuze yuko ngo utwo tuntu ntarwakuzimwo wewe ako kageso ngo sikwawe ako musara bavuga ngo akavoka nawe yo kakorotse none gasha uvuga yuko umuntu uvuga umuntu uti je umuntu sindigera ndamwumva ariko aranwa inzoga sivyo mugabo uvuga ati mugabo ndumva yuko azina sindigera ndamubona no kuvuga muri make hari ibintu biba bisaba yuko umuntu atohoza muri make ni ibintu bitari professional gusa nyene ivyo vya professionnel mengo ntibigikora ama media y'ubu menshi mengo sinzi warize ibijanye n'umwuga nkawe ndazi ko nawe hari ivyo ushobora kwanaliza mugabo ariko icyo bigirira ni giki nuko nabakurikirana ano makuru benshi na majorite ntibazi gusorongora ngo barabe ntibaronga ngo nubu ndaza amaviews aronka nawe ushobora kuronka kubera ko ukora ibintu professionnel oya nta na menshi niteze uravyumva we ntayo zago yabarashaka no kuyagwana ibisanzwe kubera ko abarundi bugize urabe kenshi naba badandaza amasinema je nabaye bajya babita ngo na DJ mgo ntibari bo bajya badandaza amasinema imiziki bikini aba ku ma road show au ku mantuze aba bo ku mabarabara studio nyene darugise je nabikoze muri za 2010 2012 gutyo no kuvuga yuko abantu benshi barakunda sinema z'intambara gusumba nizi z'inkunda no kuvuga ro abantu barakunda ifaya uzurabe nka za Kamenge za hehe abantu benshi abantu badafite ivyo bakora naho bagonga umuntu cyawe abantu bariko baragwana uronka abafana benshi gusumba niwo munezero gusumba bagiye mu mugabo amatitire avuga mwene uko kuntu ngo Renine ngo aragwanye na Santreze ngo raba ngo hisa ngo mukubita barugurura barazigura no gusabuka no kuvuga je narana nje nsanga rero abarundi kenshi bakunda amasinema y'intambara bakunda nayandi bishira so nayo ya kabiri niyo ntari bwasuzume gusa ya mbere ni urasuzume uzoraba uri kuraca ku mbuga ndazi ko rubibona urabira ko barakurikiranye ibintu hageze n'abantu babeshuka bakazana amafoto bagashira ko bakerekana ko mengo nego bataginga ngo umuntu yugurura arabe kwa ucyo usanga abantu baruguru bagasubira nabajya bakoresha babiba amapage n'ibiki byose bakoresha ibi by'amavirisi n'ibiki bakoresha bijyanye no kugira ngo bashitura abantu batobaronka abantu benshi ya ivyo kuvuga ngo kugwara ngo kugira umuntu aragwara navuze ko n'umuntu ngwaye kuko abaganga byari ivy'imyaka n'iyindi barihangana
kunihorora byo nibisanzwe hama ndabanye navyo kandi nakubwiye ko maze guhamba benshi nibisanzwe ariko ingwara yawe nimba atari bangaye bafite ni isano na bino Chimamanda ariko no bimenya ko nabaganga ntibazi iyo ngwara yari aho maze kwipimisha boza abatanzania abaye nahe boza nagiye mu Burundi abapinemologe nagiye ko bose nta numwe yigeze atora ingwara yari mugero bimeze kurumva ntavyo ntafashe bana ngo mu imiti ngo y'ikirundi w'iki niki mugabo gusa ico nabonye ni kimwe kimwe nakubwira umuntu hageze kwa farapfa uyu mwanya wose nyimba ngwaye ndashobora guticwa n'ingwara wanashaka azicwa n'ibindi bigahera nyene byo nyene bikijana birumvikana cyane sasa ikintu niko ndatamu ibintu byinshi yavuze harimo iby'ukuri harimo n'izubeshi nkuko wagiye bivuga byinshi tubireke kuko nibituraba cyane mugabo abantu ikintu bashaka kumenya ugiye kuraba mu comment menshi nkuko babivuze hari ijambo rivuga ngo koko Renine no musi ali single ni single man yibana wenyene ntabana n'umugore yarahukanye dukoreshe rino jambo ntanakunda warahuganye cyangwa ubana n'umugore zama jambo atandukanye kandi asigura ibitandukanye hariho kwibana hariho kwibana utahukanye hariho kwibana warahukanye sorry yewe mani nta muntu ndigera mbwira ati mperekeza muri sentare yego ka cyese ndigera ngenda ngo ngiye gusinyura nta n'umugambi je mfise wanashaka ndakubwiza ukuri kuko je ndakijijwe bibiriya nibinyemerera ureke gusinyura mugabo wibane ya none kwibana si bisayo rega nta muntu numwe aho nanje no bane wovuze ngo tumere nka ntuze nka Chimamanda nyene bisanzwe umuntu ingene umuntu abayeho nakubwiye burya ntanga uburenganzira je burya bisanzwe nk'umuntu yinjira mu buzima reka nubwi wanje nyene nyimba ndondera kuko ari nk'abantu ndaguha karorero bahora bambaza ngo mbere ngo kusike vyibushe vya hatari ngo kandi kera ngo atari ko ari umeze ariko shakare nshonze ntiwigera umbaza ati mbega waronse duharaguje ko mbona wonze ntawe ugera bimbaza ngo bakubwira ngo ngura zuragira ga sport ndakagirira iki irega siporo ndayikora kandi mugabo ndayikora kwanje nukuva bagutegerere bagufatiye mu gahimbo canke wawe warigwanye ko ugeze kuri 6 yomba nta sinovuga ngo ndagera kuri 6 byo nibanga giwanje nibanga giwanje mugabo ndakunda ko ubuzima bwiwanje bubwi wanje ha mu bwanyu bw'imbuga je ntanzegera nje kumbuga ngo urumva ngo ibingo vyagenze ukuntu kandi nabivuze kuva kera ndazi kuvuga ikora muri fresh twarivugana kenshi cyane gose waravuga ibintu bisa n'ivyo gusa ikintu gihari abantu nukumenya yuko abantu ko babana nibo bamenye ngene babana hama urugo gubakwa n'abantu babiri nukuvuga ko ntibashobora kunanirwa icyarimwe harimo umashobora kunanirwa bivanye peut-être no kutamenya kuko n'ijambo ry'Imana avuga ati abantu banje bashobora no kutamenya umugabo arashobora kunanirwa umugabo ugasanga ntazi inshingano ziyiwe agakora inshingano ziwe kutariko umugabo umugore ari ameze neza basanga umugore arazi ivyo ari byo urugo ari rwo ngo umugabo ugasanga arajase ni nkuko umugabo ashobora kuba ameze neza umugore ugasanga ntazi ivyo yagimwe ivyo ari byo nico gituma usanga arabanditse benshi nka Zakaria Stanford mama yanditse ngo ni vyiza yuko umuntu imbere yuko aja kubaka afata urupapuro n'ikarama akandika ati pourquoi je veux me marier kubera ko ngomba kuja kubaka hanyuma iyo udakoze ivyo rero bizakuranga uvuga ati pourquoi je me suis marié no kuvuga iki rero je kubindaba moi je ne regrette rien kubera iki je umuntu yanyesupiye kuba umucoach conjugal ni umuntu bita Socrate afite umugore mubi cyane yitwa Xantippe umugore ashobora kumusanga ariko aratanga inyigisho mu bantu akamuswa ko indobo y'umwanda mukuru mana pano umwanda bisanzwe pani yarara mwanda mukuru Socrate mwigisha umufilozofe akigisha n'urukundo yes niyo wa mbere kuvuga iki rero abajene barigeze kumaza ati none ga musaza ko tubona bimeze gutya twubake kwera yavuze ati uko biri kose ni mwubake kuko niwagira icensi ukaronka umugore mwiza muzo bakajya ga paradizo umva kavugwa muri bibiliya ni waronka mubi naho nawe nazokubera ikigwa azokongereza ubwenge hamwe umufilozofe akomeye nkanje bisigura ko nimba niko ndakumva wo cumengo no munsi riko ragera ikirenge mu cha Socrate nageze kirenge mu ciwe kuva mu mwaka wa 2010 none natanguye kurondera kenshi nasoma amantu z'amajambo yiwe ntiyasoma ari mu bantu bankomeje batuma numva je atakintu nshobora gutinya nka jewe nta sinovuga ko ari umugore wananira gutunga nta n'umugabo twoganira ngo nanirwe no gutunga umugore oya kiretse wenyine ubwiwe atabishatse sasa erega reni ikibazo gica kizo no munsi niki gishamikiye kuri ico ni kibazo je nibajije nabo ati no bintu biramutse ari byo umuntu wese menga yo kwibaza ikibazo gikurikira kivuga giti bigenda gute wa mugabo yigishije abantu amamiliyoni n'amamiliyoni umurelationship counselor umwigisha w'urukundo atanga impanuro akuba kingo ibihumbi n'ibihumbi ariko we yagera kugwiwe rumwe rukamunanira
nico kibazo nibajije nifuza yuko womfasha aho nanje amaza nkibaza mbe ico gikorwa cyatanguye ryari ico gikorwa cha relationship counseling ico ukora yego wagitanguye uri umusore nimba ndavyibuka warukira umusore utarubaka inyuma y'imyaka myinshi rero umuntu abona kubijamo umuntu agacagaruka gandi ko umengo izo nyigisho ziratangwa cyane gose n'abapatiri abapadiri ni sivyo bamamwo ariko namabusi bamwe bashikira yo hageze cyane nivyo yo hageze gusezeranya abagiye kubakana ariko abapadiri subuzima bwabo nibo bakoce wa mbere dufise nibo ba philosophe wa mbere bahari kubera ko nivyigwa biga birashimikiye cyane gose kuri ivyo vyigwa ariko nibabigize umwuga nka wewe ahubwo ni nawo mwuga gusa no kwantu batabimenye baruzi ko umwuga wabo ari kuja haja kugira guhezagira gusa oya reka abapadiri tubabone ku ruhande runini rw'ijambo ry'Imana ariko relationship counselor nkawe yubatse izina tumukote kuri side yiwe ivyo naco bitwaye ndaje nkwishure ndashaka kumenyesha yuko urabona mu bisanzwe reka mpere kwa pasteur mpere kwa pasteur n'abaje cya pasteur bafise abana bagorana hajya burya nuko benshi binyene bitaje habona hari benshi batambukira ku mahwa bafise n'abagore bagorana burya batari bake barantunga navuze benshi sinavuze bose bisigura iki rero bisigura ngo bijya igituma biba abakoze ubushakashatsi butandukanye baravuga yuko an example jengaza kumva umupasiteri Karidoga avuga yuko umwana wiwe aza kunwera inzoga mu muryango hajya dimanche abakirisi bariko barinjira uzi impamvu none bibivyo no kuvuga yuko shetani yiri kirarondera gusambura umugwi w'abantu hajya burya shetani igomba gusambura n'akarorero ishaka gusambura abarundi ntigenda mu barundi ariko iza kurondera umutwe w'abarundi uravyo ari naco gituma burya rero n'umukuru w'igihugu yama mu bigeragezo by'abana bariya kugira ngo habeho aboshaka kugirane kumunaniza hanyuma no kuvuga yuko rero aba iyi shetani nayo kuba pasteur ijigasanga pasteur arahagaze ikigende gakora mu mugore isanze nawo umugore ahagaze je mu bana ntibura ngaho kugira ngo babakirisukumure badafise umutima ukomeye wo kwiyumvira bace bagenda bavuga ati aza kutwigisha guheba inzoga n'abana biwe bazinura imbere y'umuryango w'ishengero kikino wacumva ndiko ndacumva na video yigeze kubona mu pastor bavuga bati yavuze bati abagore bafise umutwaro w'abagabo batesheje baze ngaho imbere mukiba banza nahuguruka niwe yakuruse gufuka mu bwa mbere aterega navuze abagore batabanye neza n'abagabo avuga ati mwari murabaza ati erega bavuze ati nanje rega tubanye na none uyoza kwigisha kuri relationship kandi nawe bumva bacavuga ati bimeze kuno mugo kuba bitahura ahubwo rero ahubwo ico nico kimuha inkomezi kugira ngo ahubwo abundi mushasha ashobora kwigisha sinzi hano nigeze kuja kwigisha nigisha ku bintu bijanye n'ibigeragezo yego ninge n'abantu bashaka kubibamo ko zibarambwe bati ahubwo wigishije twebwe hari kibazo gikomeye kijanye n'abakenyezi b'abarongotsi yego nibaza ko ari kubera iki uno munsi uza gusanga abantu benshi baba abarideri bakunda kwigisha ku bakenyezi ku kintu kijanye no kubaha abagabo nibirebire bisigura iki rero bisigura ngo rero n'ubu niba hari urara ko akantu bashingiye ko cyane y'abana cimamanda gashingiye kuri wa wundi yigisha voilà nawe urumva ko ariko ko nawe uratahura impamvu mengo umuntu yokibaza ndagatahura kubera ko ndakazi ati umuntu yigisha abantu bigashoboka we ntiyigisha ngo bikunde shetani rero kirasensibilize ivuga ngo niba rero navyo sinzi nyimba bakurikiranye ivyo bavuze ko kujya ujya muguri ivyakurikiye iki yego ari ibintu biba bigoye gusporta kame muri nk'umuntu w'umugabo bisigura iki na cyane utari mu mariyo yego navyo kuko abantu benshi rega arabagenda bahunyura ku nzara kubera bavuga ati jewe ndatunzwe ivyo aba mariyo nababita ngo abagabo barongowe barabaho nyene none agiye woco baho gute oya nanishatse umuntu ataza akantu ka Maria kumve neza no kuvuga rero iki no kuvuga yuko nk'aba basanzwe bakurikirana izi nyigisho badashobora kubitahura ejo cyangwa igihe baravuga ati none azuba kwasubire kuvuga oya nawe nyene gahirigeze kukimbwira mbo iki sino kinuma kuko yarakimbwiye yarambwiye ati personnalité non réputation réputation yawe ngomba kuyikorera gushika niyo jambo yararimbwiye ndagibuka muko ndibako nambwiye ati reputation yiwanje ntayiyononeye jewe nyene ntarumwe afite uburenganzira bwo kuyonona nayivyo bikuvuga byo ku mbuga ntabo wabonye bashira ku mbuga berekana ibitsina byabo bagashira ku mbuga bahenye bagirane agero n'amakuru none ntivyaheze ntivyibagirabe amakuru yindwa bayaraheze kumbe ibicimamanda arimwo n'ama commentaire menshi ameze nk'ayabishigikira bisa n'insinzi
ku ruhande rw'uwigamba avuga yuko azica ukuvugwa neza kwawe azica isura nziza azica urubuto wabivye mu bantu ushobora gusanga ari nawe wabiri inyuma wa mugabo ugasanga nk'ubu nawe ari karemvesa mwagenda navuga ati bana umuhungu acafurira ijana kwijana bimuha kubaho we bimuha kubaho neza ivyo ntivyo kumanga amagara yiwanje mugiye abayanditse ko ti Renine man ari wanted aho neho twacha turonderana tuvuga ati harabaye atubuza ko mubona shire kwintoke ako kanoje niko aho onye aho ndiyubara mugo wanditse ngo ibi nibi shaka wandike ko ndiyimbwa patacho nimariye kungenda n'amaguru ko ntajya ko ntaronka utwonwa ivyo je ntibindaba igaro kuri kwiwanje je wenyene rero ivyo ntibabindaba nivyo byose yagera avuga ngo ibi nibi ivyo nibisanzwe mbo ico no kongera ko kimwe gusa nuko hariho abakenyezi usanga bishobora kuba kuri we cyangwa ku miryango yabo ugasanga uno musaragenda eje akagaruka eje akagaruka rero birashobora kubaho ivyo n'ibintu bisanzwe navyo byo nibisanzwe hari ugenda yaragiye n'ubwambere aragaruka ivyo biba bisanzwe aramaze kugenda incuro nka zibiri yongera agaruka avuga ko ntagomba kugaruka ko cyane mugabo kuri we nibisanzwe kugenda yongera agaruka ivyo bindi rero ngira ngo peut-être ivyo avuga ngo vy'abagwiza tunga n'ibikije ivyo ntavyo nzi kuko jewe mu buzima nyimba ari ikintu ntazi gukurikirana n'ubuzima bw'umuntu ariko bwana Renine ubwo umuntu mwubakanye mba numva wo gukurikirana nkino side reka avuga ngo aba boss bahuye ngo iki anavuga yuko mu bagiye bamusubiza inyuma banamwosha guturugo harimo nabona abantu bitangwa abadadi ntacu bizi kaka jewe ivyo by'abadadi ntavyo nzi cyane mugabo ico nzi cyo ivyo by'uburagara bikunda yangiye ku karago cyo gusengera ngaho no munsi hindi dimanche hariya ivyo mba narabibona umunsi ndepoza ngaha ejo ndepoza hariya nipo ivyo je naco biba bintwaye ati we wumva ari kumerewe neza no kuja gusengera hano umuta utameze neza isheshe n'ababinda ivyo uzokura we biba bikura abantu birabajiwe ariko urumva ko ivyo yakuyeyo byarafects urugo rwawe byarafectinze urugo rwawe none byarafectinze amagara yiwanje je ndajya nkanwa hanyuma nkajyama nkasinzira ikindi naco nigi ivyo diko navuze ko hagati y'umuntu yavutse abasigaye kwapfa muri iyo interval yo kuvuka no gupfa rero ibiberamwo uri nk'umuntu waratomboye imanika kugira umugabo uteza gupambana navyo for sure no muvyo ngo gupambana navyo rero ntibisaba kuhangayika ikintu twa bibiri duhamagara kujya tugizene turushe ubona no musi ushobora kuruha ukaronka ivyo ujya ukarukaronka ivyo ivyunwa ukaruha donc ukaronka amabezo yiwawe ubukeneye ikindi kiba gisigaye kiba ari giki umwanya wo kwirukanka n'abantu urumva yagiye aha urumva yajanye n'abanaka yaje n'abanaka reka nsubire mu n'abagabo bandi bariko barankurikirana nta mugabo ari capable yo gukurikirana umugore wiwe ntushobora kwedika umugore wawe kwe ukamwedika ukamushira kuri discipline yavutse ukamwerekera uko akwiye kwitwara nuko cyo kwitwara jewe narongoye mfise imyaka 32 yari afise ngira 29 gucye 28 kaka nagenda kubwire yuko amenyo yari afise 32 akwiye nanje 32 yiwanje yari akwiye avuka ndabizi yuko nyimbaragira iwako cyo kuja muri maternelle yarakurikanywe nabigisha muri maternelle aja muri primaire akurikanwa nabigisha muri primaire yari afise asengera nyimba asengera katolika gasengera hehe nukuvuga aca imbere yabigisha aca imbere abakozi b'Imana aca imbere abavyeyi biwe aca imbere y'abakuru biwe abo bose baramweditse yarananiranye mu ico kiringo cyose uwo havuza kumwedika wewe nkande wofise uburemere mungana gute bwaye ma education shobora gutanga kugira ngo ugire ariko wewe uri nimero kuri wategeza kumvira akanumviriza Moshe uracara umusore n'abandi basore bose ndababwira nukuvuga ngo igihe hari kimwe cyonyene nukumenya yuko umuntu ntushobora nawe yavuga ngo twaye umuntu ngo yari afise ingeso nziza kera ngo azozibandanyana umuntu arahinduka aragutse sana ibisigura ko umuntu no munsi ashobora kumubona ni marayika ukeje ugasanga ni maraya ninko ashobora kuba ari maraya ugahinduka agashika marayika birashoboka mugabo rero ivyo kuvuga ngo uzokurikirana umuntu ntibikunda aho igari wewe ikurikiranira bo wewe n'umutima wawe bikurikirana iyi nibaza kuvuga ngo ibi nabiriya ejo ntuzutangare ni wasanga ejo turi kumwe ko je ntaho nagiye gusinywa tisho ahubwo nyene nari nibaje ubuzima busanzwe wavuze akantu ko kugenda agaruka nje numvamo akantu gasa n'imigenzo mwene uko kuntu mwube jo garuka yaciye bugufa akavuga ati mutware mwiza mugabo mwiza hana narakosheje ndifuza ko tubandanya urugo uwo mwakira ukamwemerera mukabanda ufata mu gihe vyoshika
Kugiye cyose bishitse ngira ingingo fata je nk'umuntu w'umugabo mbaje gukora analyse nk'umuntu warashaka nk'umukoce kuko je ivyo bivugwa ntibinkora je kuco nize nibinkura kuco nakurikiranye nibinkura kuri y'amajoro narandi ndiko ndagira formation nibinkura kuri y'amajoro narandi ndiko ndasoma ibitabo ivyo ntibica biza kunkoropa mu mutwe jewe nagira jaga ca bugufa gafukama vyonyene birakwiriye navuze ati ingingo ndayifata aruko ivyo bishitse hari ibintu ndafatira ingingo kuko jewe ikintu cyo ngene nshobora guplanifya okay ni business wow ikintu cyo gufatira umwanya nkavuga ati mu kwa mbere nzokora ibi mu kwa kabiri nzokora ibi mu kwa gatatu nzokora ibi mu kwa kane nzokora ibi nkasubira inyuma nkarabata ibi vyagenze nabi vyagenze neza ni uburyo bwo kudandatsa uburyo bwo kurondera ubuzima ikirenze ico je nshaka gupanga ngo cyo ngo ibingo bizogenda uku ngo ndagira uku ngo umugore ngo bizoca bigira uku nuku kugira yinjiza ngaha no kuvuga atari ikintu kizakuza ngo business ngo planning hagwemo agafaranga uwo mwanya nawe ushobora kuronka oya vre birakaze kabisa muramutse Renine Mahoro databo ndiko nagenda kumuhesha ko ni isani ni gift uwo mugabo yankuriye hanze mugo hanze sindamenye yari uyo mugabo amwita Ivan akava ngata ngo gift abakunzi ba Diko Entertainment ndabo nyegereza baramutse ndabubaha abantu b'Imana kandi ndanabakundi Diko nayiheruka ko nyakihira Diko ndakwakiriye bwana tangura presentation burya Reddy kari agatwiko kiwiwe wenyine afise muri industry yakomeza ko Diko niwe muri industry wenyene yize ibintu bijanye n'umwuga wo kumenyesha makuru wenyene oya najewe Ivan narinda musize muri seconde mbe wize letre wize grand frère yarantumiye kuri diplome kutantumiye grand frère genda ifise hari mu mahanga informatique to hari mahanga kandi Renine informatique to je aho kantu nako mwari muzi wagiye makerere azananye n'umuntu yitwa Giheko ari kumwe kandi na Giheko na Giheko ndamukiriza abantu abango bageze indege bisi bigaragene bazoba ngo kiganiro kirahombye ko gihonyoye tuvuye ku murabo uyu muhungu turamubuze turangiye ko ari kwa Diko turabaramukije amahoro y'Imana bane namwe turakunda sana ivyo kururuka indege mugasanga amapata araheze ndaza kubigaruka ko munyu mukindi barakibona ati mu kindi kiganiro waza kubona oya ntari ndabakunda cyane Imana ishimwe ko ntewe iteka ryo kuba muri interview ya mutama wanje Renine mana ariyo tubigenze gute ubahwa kweli kabisa nuko bimeze nako navuga yuko sanzo ibintu byo guplanifya ni business urabona ubona nyene ko aba baza nabagenzi iyo twicaye tukicarana nta gihe uzosanga twavuga ibintu by'ubuswa canke ibintu abagore ngibiki nibiki bavuga ati ejo hacu kugira hamere neza twokora gute twobaho gute twokora ibiki nibiki nivyo byo guplanifya by'abantu babagabo nayo ibindi byo niyongera buryo ugiye kuraba mu bazungu ingo nyinshi z'abazungu kugira ngo umuntu ntavuga ngo umugore wiwe avuga ko ari mu partenaire mwita partenaire kubera iki kuko nigihe mugenda gushinga urumva bavuga ko ari projet de mariage uza kuraba umuntu mu mutwe mbega umuntu azomfasha iki mu bikorwa ndimo no mu Burundi mu bisanzwe bitumufasha kubera iki aje kugukompleta nimba uno musi wagenda ugatigita hanyuma wataha ugakenera umuntu aza gushwiriza amazi hanyuma wataha ugakenera umuntu aza kugira akamasaje waronka umuntu agufasha kugira ama control y'ivyo urimo ni bon nimba uvuga ati jewe ubu ngomba gutangura chantier ukaza kuronka umuntu azoza kuvuga ati ko ari kuri chantier mbega ndamufasha iki mu bijyanye n'ivyiyumviro no kuvuga ni wa muntu akagombye kuguha ivyiyumviro kugira ngo bigende neza kugira ngo ejo canke hirya yejo ntuze wicuze ngo wa wundi ugenda ugasanga utanguye agashantier ejo ugasanga mu baraka aravuga yuko ngo yatabajewe ngo nta kintu kimwe aba yarashitseko ngo yatabajewe ngo urumva mu misango byose ngo nije nabikoze ako karavuze no kuri jewe rega mu misi yahera ngo yataba ntiwari ndamushaka nabanza ati aka kana bavuga yuko ari we wanyubakiye na mahoro ni wewe kwavuga ko ari wanguriye umuduga ni sawa ngo je n'ukuri kw'Imana barambesha tete sawa akizo nkuru mwibarabara zari zihari nabyumva effectivement imodoka inzo ubundi cyo gituma mvuga ati ibi hari gihe abantu ro bagenda kuvyibaza gisho natwemo nuko Imana irafise ingene ipanga ibintu byayo cyo kuvuga ati reka wa muntu mbanze ndamwigizeyo gatoyi turabe mbega ubuzima buca buhagarara oya nabwo buhagarara bivuze yuko ndiko ndakumva uno ruhande bikabandanya kwanka wa muntu ashobora gushuhiriza amazi wa muntu agutara kuri izo mpande zose turaza kumubona vuba
ibyo nakubwiye kaka mu bintu mplanifya ni business akaba ari byinjiza amahera uze kumbwira ati tubikorere ko ni sawa kandi nawe mu minsi iri imbere uzotangure kugisha abajeni ngene banora amafaranga urukundo turuhebe ko kwigisha oya none rega ibintu ni bibiri birajana ni bibiri none urashobora gukunda urukundo rona genda kubwira yavugisha ngo umva ngo ni materialism bikini nta mukobwa azo gukunda atamafaranga ufise ubuse ko ndamufisa nkunda tayo ndage urayafise yabo tafise n'uburi ngaho nuba wicaye ngaho wari kwicara muri kaho utagira amafaranga irumvikana cyane kabisa nari navuze ngo ndaguhamagara icyo gusa abantu badakunda kumenya ni kimwe nuko abantu bumvise ngo amafaranga aba yumva umengo n'amafaranga y'umurengero cabona ama miliyoni menshi kugira amafaranga yo kwambara uduhuzu kugira amafaranga yo kumesura yakasabone ko kumesura ukagira udufaranga two gufungura none uwo muzano kamicara kanga muri ka house ataye ufise oya atana gasitro gakanyiza kandi dutwikira nakijuru ngaha ntitwanyoye ntitwariye turahaga none baguhaye barakwakire ngaha aha mwene ngaha ni mwene wanyu cyambu cya nyama so birumvikana kabisa kabakerewe cyane yamane naguhamagaye kugira abantu bamenye umuco ariko kandi tunayage nkuko usanga gufasha abantu benshi bwana Legend numva no gushimira gose ku kanyuma waduhaye urakoze cyane bwana Diko nanjye ndagushimiye na n'ikinyamakuru cya Diko Entertainment ati big up sana umuntu w'abantu cyane gose ego novuga yuko nibaza ko benshi batanguye kwiga cyane ku rubuga wabo buriko ko rubuga ndagushimiye nshimira kandi rero na Saka 23 yari karambwira ngo tuve hano tuza gufata umuruturutu ntabyo ngira ibanga oya ntimugire ubwoba vraiment imiruturutu bihari karahari nk'akabido kose ni imwe muri projet nuguruje inyuma y'ivyo bihe yego ntikwaye munywano no munsi yarayikumbuye ibanze amezi make mugabo rero biga sana umuruturutu buhari ni projet ni projet atwana yiwanje jenyene oya ni projet yacu twese nabo muri entertainment kuko sinzi kurabona kenshi yarige tuteramiraho oya niho tuba turi yego aruri indege ivaho yambwiye ati nuri indege kubera umuruturutu ubu ni originale cyane gose kuko urashobora kugura kujya nyine icupa ribaryugaye neza ni wibandurira yayugaye no kuvuga yuko ntavyo kwikekana ngo urumva ngo bava bambise umugo kiniki oya yego kandi noneho twebwe aba hari protected kwama misi yose mu gatondo neza gusenga hashira mu biganza by'Imana kuko mu bintu je nubahiriza kandi sengera cyane ni project nkora zose birumvikana cyane ndabashimire wherever you are ni muri gwa rukundo turacabakunda aho muri hose be blessed love you so much hasta la vista Diko Entertainment.